nababaye fata nawe uyu munsi rero harageze ko dushinga ntiruze tukabana n'ibindi byaje bane umuryango babona rero raba rero ugume ngaha aje kuba hafi Constance nkuko yakubaye hafi ugwaye hama muzove ngaha mugiye kubaka Nadia, nagomba ndakubaza umbwize ukuri kuvyerekeye uriya muntu. mama nawe ivyo bintu navyonzi kandi hema wewe wamushira mu bintu je mba nibereye mu bintu vy'iwanje ivyo navyo bije gute je ivyo navyonzi. Nadia, ujya si wayambwiye ko mwamuzanye muri ari abana biwanje bamuzanye ngaha. Nadia, si wonde ko ndabaje navyonzi Nadia, umviriza Nadia, ariko bashinda kubwiza ukuri je ibintu byanyu murabishiramo ariko hema Constance je niwo nabonye amuzana je ko nuko kuri nzi nabonye amuzana. Constance amuzana ubwiwe yambwiye ko ari abana banje. Abo bana banje ni bande? Si mwebwe babiri? Hema yaramuzanye acezana ngo n'umuganga. Uyu muganga amahera yamuhembye ngo nujya muhungu yajera muha amahera azarabika. Kani Constance kujya kuntu atavuga yagoye igihe kirekire kandi wazinisha vugi wiwe Constance yambari honyene ninaramuka ndabikubariye azofurira. Nampamvu nase kubikubarira kandi nukuntu mbabarire. Iryo shavu giwe niryo ryotuma aza guhitamo nabi. Nijyo gituma aza guhitamo nabi. Mbega ntakomeye n'ubuhe bumuga afise ujya. Je shaka kubinjira mu bintu vy'iwabo ariko je mbona bo bareka bakikundanira. Undaba jewe nijunja n'ijambo n'iteka ryamye muri runo rugo. Undebe urabona ko zishobora kuba mabukwe uriya muhungu umwitegereje tutarinze kuja kure guca hirya no hino. Ariko kimwe gusukuye kumenya nuko Constance burya ni muzima pana kwitwaza ishavu cyane ngo uburiya bumuga. Uriya yavutse ari muzima yatagwara bikamera kujya. Reka ndakubwire kimwe, arazi gifaransa, arazi gusoma, arazi kwandika, nta kibazo na kimwe afise. Mugihe rero atakibazo afise na kimwe ntabwo bijya shavu cyane iki zotuma aza guhitamo nabi ngo nuko byamugoye kuvuga kubera ingwara. Ariko mama kwiga ni kimwe n'urukundo ni kimwe. Reka nkureke ngiye kubisubiramo. Constance mwananje ndakubaze mbega ndeni uracamukunda? Uracamukunda? Ariko tuvugane ukuri, uraraba ukabona ko ari iteka unteye cyangwa se ugiye kuntera. Mbega mu bandi bavyeyi ubona ko nohagarara mvuga ko nkwesheje umukobwa cyangwa umugore? Abandi barakora ubumaraya bakabukorera hariya kandi bakabihisha bagahereza ariyo mahoteli. Ariko wewe wabaye karifye niko nokwita mu nzu iyi yanje. Akaba ari uzana abagabo mu nzu. Mbega wabaye umugore ryari kugeza naho uzana umugabo mu nzu mukamarana nawe hajya mwamaranye iminsi ngahe? Sha nugenda uranyambitse ibara. Sindavyumva ujya mukeha bwonko wazanye muri ino nzu amaze iminsi ngana iki nga muri ino nzu?
cawe sikidi nico ingene mvuga ukavugiriza kandi ukanyereka nyine ko udashaka kumva ko ivyo ndiko ndavuga ukabona ko notuma numa ugafata no mu matwi ko nakoye kuvuga na kimwe ariko kimwe gusa nugende umenye ko unyambuye agashambara ariko ivyo singiye kubisabirako kimwe gusa wumve ko bidakunda kuko kuva no kuwasokuru irya miryango ntabwo yigeze ishingiranwa n'iyacu ariko rero nutanyitondera iri bere ryakonkeje nzorivuma ndakuvume kandi umuvumo ukugereko uri umukobwa wanje w'imfura munda Constance amashure nakwigije bega umukobwa wanje nza gukwigwa Bofe ni wewe. Ni sawa. Umeze neza. Yego turaho turashima Imana. Gusasha iminsi myinshi bari baduhetse. Ni hatari turiko turabumba cyane inkono hariya. Karibu. Mumeze neza. Yego turashima. Sheri wanje ari hehe rero? Isi haje simbiye ku isoko. Yo yagiye. Nawe yazindutse. Yashagaruka mu mwanya. Ariko nizere ko mama wawe atari hari no musi ntambagira ibisiga. Nawe yagiye ku kazi. Ata yagiye y'amasaha. Eka nukuri. Karibu buramurindira none. Nanje ndamurindira no musi ndaryoherwa. Uzi ukuntu duheruka kubumba udukono. Hari umugosi twatubumbiye. Utwo dukono yashaka kudushiramwe amashurwe. Asha ibyasha naje ntekeye. Ndaguzororera. Asha uzogukoze. Asha nanje ndamurindira nizere ko utambeshe mama wawe yagiye. Nawe urasororera. Ndaguha ntugire ikibazo. Karibu rero duteye inkuru mu. Ego murakoze reka ndamurindire. Yambo umukwe Bofe karibu none. injira none washatse kwinjira sikaze wagira winjire injira none injira naja nyaruka genda ugare portail nyarutse ningo gucuzana ikibando ndakwereke ucakuzanye nga muri inonzo uricuza urengera ntahari amasaha nyene arazi kuregera n'amasaha ati izi saha bari kukazireka nishikire ego kwendwi urugira uvuye ku muryango imbeho irinjira pe Nadia ini ahoni igice kibando ndagutumye nyaruzunzanira hari ikibando ndakwereke urabona abandi ngo bakagira bakwe wari umukwe wewe asha rindira nyarusa ngomba ndagukubita nk'ukubita inzoka maze ushaye muvoka rindira ndakwereke nyarukanira ndakuzana reka ndakwereke Kwanza agiye kuvaho wansuzuguriye uburere ngira nkwere kuwondiwe giye vyandambiye. Ariko uragaya niyuva usange wanza gunkubite umbumbabumbe nk'ukubumba inkono reka ndakwereka. Ndaguhangara mubiki wewe ndaguhangara mubiki ugomba unyifatira unyikubitira uko wiboneye nanje sinovyemera nukuri. Ubyanga ubyemera umenye ko umukobwa wawe afite inda yanje. Saike bimenyere apana kunyifatira nkuko ushatse nkikoropesha canje kuko jewe muri uno mwanya ushatse kunkubita no kubumbabumba no kugira inkono no kugira icyo utari wewe uranyubahutse kwe
Niyo kugira Uko ariko iki? uvuze. Uwo natanye. Reka nkwereke. Nkwereke jewe. Jewe nkwereke mwene buri koko. Oya nkwereke mwene buri koko uwo ndi we jewe. Shaka nkwereke. Teka. Nkwereke jewe uwundi. Nkwereke jewe uwundi. Nkwereke jewe uwundi. Nkwereke neje ubibone. Nkwereke neje ubibone. Nkwereke neje ubibone jewe. Nkwereke neje ubibone. Nkwereke ubibone jewe. Nkwereke ubibone. Ihende nkwereke ubibone. Ihende. Reka jewe nkwereke nkuvunagure nkusige. Kazi muri wanje deshatse ndakukunagura. Reka ndakwereka. Reka jewe mubaki nsiga kuko yansuzuguriye. Urabona iyo sheni. Ndaryambaye. Ego murakoze. Hama mu majambo make nk'umuntu w'umugabo kandi umuntu yitahura, nararavye amakosa nakoze ndabona ko nari nkwiye kuza gusaba imbabazi. Ari nayo mpamvu naje nkiye bugufi uyu munsi ugerageze nk'umuvyeyi umfukafuka, urabizi twebwe ugaruka uko bitugora ugasanga indero sikirenga. Ariko amande yaho si izo mbabazi zo kugusaba imbabazi kwa bijya byonyene, hariho izindi mbabazi nje kugusaba kandi zozo ni nazo zikenewe. Kandi jewe ndafukamye hakiri kare uburambabarira kandi uze gutsindisha kuko amakosa nakoze yoyo ubu uye ntiyoroshe, arenze bijya nari naje gukora, ajya amahano nari naje gukora, ajya amahano adakorwa. Rero muvyeyi nk'umuntu wareze ibibondo nawe ubizi, mu nyuma yahajya umukobwa wawe twaraganiriye, turaja mu rukundo, urabizi vy'ugwaruka dusanga twatsitaye turagwa, kandi tumaze kugwa umukobwa wawe yarakomeretse. Rero ubu uye yibungenzi ndayiwanje, vyarashitse nyene sasanga namuteye imbanyi, ubu afise imbanyi yiwanje. Rero muvyeyi nyagukundwa, muvyeyi nyagusabwa, muvyeyi w'ibondo wibarutse ukavyara ugaheka, muvyeyi wateye igisi udateye amabuye, ndagusavye umfukapfuke umfashe nimba bikunda, umfashe simaramare kuko jewe muhira mama wanje yumvise ko nakikije yonyica, yumvise ko nateye inda yonyica. Rero cyakuvukafuke wewe nimba bikunda udufashe dutegure mariage. Jewe mikoro simeshi mugabo je utwo gutegura mariage no turonka umukobwa wawe nkamushira mu nzu tukabana, nyagukundwa nyakuvugirwa nukuri ndagusavye nyene nkanye n'ibibondo umfashe ico kintu, kuko hari abagenzi banje hirya yejo bari bampanuye ngo ndamukikije ngo bangurane, bari bateranije na cotisation bayigize, umwe arazana akamatera, undi arazana agasafuriya, akarushe n'ubufurusheti. Ndababwira ati oya, rero ico nasaba unteye iteka nkarongora umukobwa wawe ukamfasha mariage, ntuvuge ko namuteye inda nawe uryo teka uburiro wose kuko uburose umukwe kame mundavye sengayitse. Rero muvyeyi nyene inka n'ibibondo ndasavye, nta nzu ya musafye yahiye, ndaciye bugufi ikibisukugwa ikibintu kugwa ntuvyuke. Rero naha ego muvyeyi kandi mbaye ndashimiye muza kumva. Hama bivanye n'amajambo yose wavuze ku vy'ukuri, icambere mbanje ndakubabariye, ico ndakubabariye ko nukuri. Hama rero ico cimbanye ko waramuteye inda ntiyari bwakimbwire neza, ntiyari bwakimbwire, ariko kubona gusa changement kuri weje ndayibona. Ariko rero hamwe n'ivyo ingingo wari wafashe ntiyari yo gucikiza, urakabona utacikije. Ariko kimwe gusa biranshimishije nubwo mwaguye mu bibazo nk'ivyo nta kundi, ariko hamwe n'ivyo nanje nditeguye ndagiye kubaronderera amafaranga kugira ngo nsore umukobwa wanje, kuko abaca umugani mu Kirundi ko igito gitabwa iwabo. Nanje nsore umwana wanje kuko ntamusohoye nivyoba vyiza, kandi hano bazi ko ikintu c'uburyo atari kibazo. Rero igihari nuko no muhamagara, reka ndamuhamagare kugira ngo
aze avyumvirize neza agira ico ambwira. Icambere ndashimye ku kuntu wakiriye icyumviro canje n'imbabazi nkaba ndazihawe. Rero kwico nacuvuze cyo kumuhamagara nubwo wobireka wewe uraza kumuvugisha nubwo noba nagiye muraganira nk'umukobwa na nyina hari igihe mbera to kwisanzura kubera noba ndi ngaho ugasanga ntiyisanzuye. Oya ahubwo uzire ndamuhamagaye yonezerwa cyane kuko ujya arishima cyane yanezerewe kuko atabona ko atarudubi wamutayemo ari nzabona intambwe wateye ukaza ngaho ukanyishikirira umuvyeyi uko kuba ari ukwirega ni nko kwirega no kwishikana ahubwo reka ndamuhamagare. Constance ndasha ngo yari yasoze. Constance Costa karibu wicare rero ngaho. Wabonye ko twaronse umushitsi. Hama ndibaza woshobora gusubiramo ahari nivyo zoba vyiza kugira ngo yiyumvirize icyabaye. Arumva asharavyumva kweli. Nari nabivuze nkuko nakunda kubwira nashaka nyene dukora ubukwe mariage nziza kuko je na Constance turaberanya ahubwo n'abantu bo tuyishimira bari kose nashaka dukore mariage kweli. Muzanye rero yaserutse nyene kugira ngo ambwire ibyawe nyene nawe nyene vyiyonda ariko gusa ico ndamushimira nuko yanse kugucikiza acabona ati vyiza reka nshikira umuvyeyi ndamubwira ivyambayeho hanyuma hako no mucikiza numva igitekerezo c'umuvyeyi nanje rero naciye mbona ko ivyiza ruko no bashigikira kugira ngo ndagusohore neza hanyuma rero ibizoba nyuma kwishengero naho bokumva waravyaye igihe kitaragira nta kibazo. Sindishavu ndazi ko yabisiguriye vyose ibi nivyo yari yambujije yari yanse kumbwira ko no guhamagara nkaza kukubwira turi babiri. Nawe uzovyara imburagihe naco ariko wasohotse. Muvyeyi je kuvyo ndiko ndabona uyo mukobwa wawe aragiye no kuvyarira ngaha muhiri wawe kubera abona amatungo mumfise akabona ntiyoja kumugaba akabona arahomvye. Je rero ahubwo reka nigire je ntaco ngira uzomwumvisha bukebuke kuko atiba mana kozo we nitwazanye mama hotel muri karaoke tugatamba tukararayo kumurango ukaza muyanka gutwara migeto ubugombo bwiyamiriza we ni warambye kutinya kubibwira mama wawe ngo yohava ngo asha kwirukana kwa kumera nawe none uyu munsi jewe ndibwirije ndaje nemeye kumara amara imbere ya mawe uko ndaje kwivugira warabonye umuntu aza kwivugira ko yateye ariko wabaye uyu mwana kamana azogenda mwege kosa kubabarire nukuri nibiki wewe sindishavu mwana nukuri mubabarire mwana kubabarire kibondo mana yanje we mubabarire nukuri mubabarire yo reka mubabarire nukuri mubabarire mana yanje none nkora iki uyu mukobwa aranduhije none nkora iki aho rero urajyana irekorera kuzengerejesha nawe waja mu ntebe akuzura nk'ujyamye mu rwiwe urumva rero
muri make ntaco ugikora ariko urampara amaji sha oya nukuri ariko rero wa mukobwa we wishigwa rimenetse kuvaho nakakubarije cyangwa ugira ngo nibindi ngushakako ntushobora kumbwiza ukuri ukambwira basi ko iyo ndari ya Moses jewe ndagufasha ari ukujyambaraho narajyambaye ndagufashe ndagusohore kuko uri uwanje ntawo no guta ndagushira ariko rero ugize amahigwe mabi iyo nda ikaba ari ya cagitandero ubu nyene ututora utwawe usohoke umvire mu nzu hanyuma ikirenzeko uce wibagira ko ndi mama wawe tuzoza duhura tunyurana ariko kimwe gusa ndakwemereye basha ico bikora muzoce mugenda rero mufashanye n'uwo mugabo wawe mwikorera inkono muzungurukana igisagara cose muheze ariko icakora nzogushorera nzane ngaho nshiremo amashugwe nzoza ndaba gusa inkono nibuka wowe gusa nta kindi ariko kuvuga yambu yanje tuza kuba duhejeje urabona kwikura mu vyiza nk'ibi kutagira ihitamo ryiza ukiri umukobwa ukiri muto atacubaye warize ihitamo ribi itu urumva rero karacinga nisigaye mvuga nk'inanga yivuga urumva ndi nk'inanga yivuza rero ndumva ndavuga nta nukunyishura yego mama wamaze kwibona ko wabaye umugore ntari mu nda yawe uyo si umwana ugenda niwe rindira nawe azokugira nk'uko uri kurangira uzobona rindira akagaye gusa koko erekana nije ndakubajije umugore wanje naramuteye inda n'uyu wanje nyene numukobwa umuteye inda none habari kwawe urya n'umugore wanje naramuteye inda amfitiye umwana ubu reka kwivanga mu bintu utazi je ndakubaza uti umugore wanje mumpamagana yango myakomyako kandi mege mwakobeje jya narabumvirije waraje ngaha kwa mama uramubwira ati ngijya ndani gwawe wewe wamuteye ifisi igifise nyeneyo cico no kubwira cyambere coco nuko wobanza ukemera basi tukaganira gatoyi ibi bintu byo guharira turi abantu bakunze ntitubereye mbarira numva urafise byo mbarira okay sawa wowe nkuravye umuntu w'umukobwa akiza mu bigero kandi ndavye kusa nuko nganda nuko meze kuronka umugabo burya oya sivyi wawe nimba warumvise nk'ivyavuye muri rusasuma ho wari ukwiye guca bugufi nkakuganiriza mbo umugambi wanje n'uyu mu bisanzwe ije mukuru wawe nta ndafitiye nukenda gutuma umunwa wiki karatandi mufitiye ariko narumvise ko afise inda ndavuga ati reka ngende ndayigiciriye kugira ngo nze mwaruno rugo mu uyu muryango yakanye ko wawe mana arafise inoti none azifise rije wawe banzuriye ndacavuga none mbeho nkenye kandi abafise inoti barajujeje bagaca bapyana n'abakobwa bakabarumbira ukamengo ni amavoka yashayiye mu isoko abazirose gute urakina nyene okay sawa rero reka nkubwire wewe ndanifise umugambi yuko ubu basi duhindure ivyo nariko ndabesha bibukuyi hama wewe unyemerere tubane na wewe tubanye na wewe tugire kabisa mariage nziza tubane na wewe mama we tumumenyeshe ndazi zo bikunda Jesse mbashaka abahungu bafyina ubufinye tubushira ku ruhande muri make washaka tuyipange gute oh wow welcome afete mu jambo rimwe urakoze cyane aho ndumva wamaze kwemera ko wemeye ukuntu tubigenza so kundi mama wawe ndamaze kumubona mu bwenge mu bwonko naramurungurutse zanga arakunda abantu bakwakwanye ibintu arakunda kumva ko umwana wiwe afise inda amasha akora mariage bamutwaye we rero ikintu no gukorera no kugucumita inda direct ntavyo guteba cyangwa gukwakwanya n'umunyene tuje tugenda mu gahoteli kabitanu hajya hepfo ndagucumita inda nubwo yo bimaze indwi imwe duje tumubwira ko ufise inda hama uwe cinda kurungura ndagutware mariage ni bibi afise inoti ngaha aye ashaja kuri konti ashadukorera mariage
wewe gusa ndagucumita inda nimba ari y'amahasa nimba ari y'ubushuri wewe gusa wemewe ndagucumita inda wirabira. Ninde yaguhenze? Ninde yaguhenze ngo twebwe ngo tuzobura abagabo? We papa wanje wari umuzi. Papa wanje wari umuzi. Abana ngene usa n'isabuni nyabo biguruka itazi niyigurikira. Papa wanje yagusanga nga yaguhumugira abana iparasera urimo wagwa ku parasera igira gatatu. Cyangwa akagukura ihando ry'amenyo. Aho nyene waje neza n'amaguru n'amaso n'ivyanwa bishisha waje nguje kugendera kuri jewe. Constance mwana mugendeye katabaye ikiraro ariko jewe ururuke sinkeneye. Nyene nkirabe abo baka nyina kwa mu ruhere. Ubu rero cyo musungare ko nari nkubwiye ubuntu ndakureshye tubane hama tubeho ubuzima bwiza witwe ko ufise umugabo uturavuga ati je ndi mukanaka nari ndaguteye iteka nari ndaguteye ishema mu muryango iwanyu bovuze ati warusa umugabo nyamugabo none ushutsa kuvuga ngo niravye mu kiyo ubu wewe utangubona twokarara hamwe ubu Imana yompindura n'umukobwa ubunyene ubu wewe wibaza n'ubwisura yoguma ari nyene na bino vyangu igasha impindura umukobwa ubunyene ubwo wewe wibaza ko we twoja hamwe wewe ngene gisa ni n'amaso mengo ni sarukere mu mwo reka ahubwo emera umugambi hama uzobona inyungu uzokunguka kandi uzohungukira byinshi mukabana n'igikeri uragakeruka marana ni we nimba ushaka kwemera ni wemere hama tubana ireka je ntisingiye kubana ngo nuko dukundana tubana kubera profit yo ngaha kwa mere ngaha ai kandi nawe ni profit uronka umugabo nanje ndo nkino rega ni profit nkeneye wewe nubwo nokenene umugabo sinokenera wewe murazi kwirarira hewe ntubona kuri kuranyinya nyinshi je ndiko ndakwinginga nawe uzoja kwinginga abandi batanakuraba ubaha nayo mahira bayakegete bayarye bashe banagutuko niko bakubariye ewe bamumenya neza ngene musaba urabona ngene udushonje ukazo wihagararako tumuvuga ze tuguha akazi ngakazi karahari uzura koropa ndazi wo bishobora niyo ndazi nituzi ubuzikora wowe sanga uvidura n'amawese gatuza ngo je ko umukobwa wa mwaru no rugo ewe mvira mu sohoka ngaha sohoka iyo muva murazi kwihagararako ashaka duhagarare kuri wewe sohoka have ndakubise gusa utajumbiye ngaha uzobumbwiye ni waronka n'udodo nta n'igihori njumba herengire gasi uzicuza uricaduza amapanaro nguje kuresha ngaha uzicuza baguhenzesha sesa tutazi niki uzi ko tuvugana Constance afisinga kakumbarira inda yako gahungu rero kingegera canke y'umuhungu asobanura yako gahungu nyene nakubwiye none ngo bizohava bigenda guterera azohava aja kubana nako gahungu nyene canke ico kubwira ko haje n'umuhungu hano asobanutse aje kwiyemeza aravuga ati iyo nda ni gwanje ese ayo yamuburiye muvyara wawe hano aho utaruri Imana yawe yari ihari hano muri none be yarahamunigiye hano mwari kuva gusa ati nibaze gutora ikiziga urazi rero muvyeyi ubona twomureka akagenda kwibanira n'uwo yakunze ko yamaze gutwara inda n'ubundi ntacyo turi buhindure ariko rero nubwo biruko je ndabona umenga ntidukwiye kumureka ati gute uriya muryango umeze nka kurya ntibikunda ko ashobora kuwujyamwo umumama nka wewe umuntu nka jewe tuze twiremeka ibiseke ngo tugiye kumuraba ahantu batazoshobora kuronka n'intebe baduha ngo twicareko urumva rero ikibazo ciwe ntukiza si uwo guhanurwa ntaco ntagize ntaco namuhaye ntako ninginze subira ariko wapi ahubwo urumva ndakubwire ngira ndakubwira inama nk'umuvyeyi ngira ndakubwira inama imwe gusa akantu dushobora gukora kugira ngo kazotuma adashobora kuja kuba murya muryango kubera nubwo biruko buriya ngo umuvyeyi ngo arakura ariko abafise akano k'ubwenge kari muri we asumvye umwana
aha niko hama hamugwa. Bo urabona rero neza na neza ujya mukobwa w'iwanyu sinzi ngira bijya bintu byamufashe vyo kutavuga vera muteye n'akantu ka paralize mu mutwe gatuma atabona ibintu neza. Iyumvireje nkishikana nkagenda kwa mere n'ukuntu ujya mu mere atinyitse nkigora nkamubwira ati je umukobwa wawe ngomba ndamutwara bica bira we rero sinzi nimba hari ico hari umuti wo watoye wumviye tukaraba ko twokorera mugabo sha sindakuremesheje ahubwo ndakwibarize mbega ajya gahungu nyene kingegera ayitwa ngo nakagabo kiwe wobuza ahantu kaba kubera twe twaricaye hamwe n'umuryango turiga ku kibazo cawe twasanze kajya gahungu katoshobora kubana nawe tugihari kuko turiko turakwitegereza wewe tubona uri umuhungu usobanutse woshobora kumenya ubuzima bw'umukobwa wacu ukamenya ati ajya gutya aryama gutya kuko turiko tukwitegereza tubona uri umuhungu vraiment ameze neza atoshobora kunanirwa no gutunga umugore hamwe n'ivyo rero wiyaranje undonderaho kajya gahungu ko bakaba hama uhambwire twe tumenye ico twikorera kajya kagabo rero kajya sinokubwira ngo ndaza aho kaba kandi sinokubwira ko atahunze kuko ibice kabamwo ndahaza gusinza ukaba niyo ntazi ndahitumye n'ubu nora ndahamenye mugabo je karya ntacyo tuvugana kajya ko je kuno kagira akagenzi kumbe mwaranyize ko muri famille musanga nije no bawe mukwe twarakwize ko vraiment twarakwize ko kandi bihagije twabonye kajya gahungu kingegera ntabwo kazobana n'urya mukobwa wacu tukihari ibizo ntivyokunda kuko ni bya bindi yoshobora kubana nawe eje akagumaza ngo kwamere ngo mere ngo ndaraye ubusa ngo ndabuze ico nambara ugasanga ubuzima bwose nitwe tumumenye niyo mpamvu rero atazoshobora kubana nawe tugihari wewe ubwo ko riyo diri ndaguhaye undonderera aho kaba gusa hama natwe tuzamenye ico twikorera nk'umuryango kuko turiko turitegeza turabona ko uri umuhungu muzima kandi asobanutse woshobora no kumutunga neza akabaho yishimye jewe nije nshobora kumusumira nkamenye ukuntu ndamufatana rya rurimi bavuga je narize zirya ndome zuko uye bijya bize je naravyize rero ujya tubanya ahubwo je umukobwa wanyu ndomutagatisha amwe sigara yatagase mutagase yawe ko ariyo diri ndaguhaye gusa uturondera hako gahungu kaba ibisigaye ndazi ko bigiye gukemuka ego bizoba bikemutse ahubwo rero ahubwo beba neje uzoshija mu gitondo je ndakakujane ubu nyene ngiye kuhavura guto ndara ndahamenye nzosha ndakujana erega umuryango warubuza abantu nkabamwebye yoba wumva we ni sawa abakiriwe abantu bamwebye mubona kure muri famille muguma guteza imbere umuryango we ntugire ikibazo we rabo kora iyo diri gusa se ejo bundi urazi mama wawe yahatwe kunyitsa kandi urabizi nanjye ntibindyohera kandi mama wamaze kumbwira yuko adashaka ko jewe no kutwara iwacu kandi ivyo yifuza no kubona yotuma abona uri kiziga hakabona jewe nawe we tubana seri ariko rero hari ikintu ndi kwiyumviye umwana wanje urabona biriko biregereza ibihe biriko biragenda kandi bisaba yuko azovuka nanje sinokwifuza yuko yovukira muri runo rugo hano hantu nukuri yozohava bamugirira nabi ugasanga sinokwifuza yuko yovukira muri runo rugo jewe ndifuza uze kwera inkutwari iwacu je twibanire nimba wobikunda kuko ngaha muri runo rugo ntibamukunda hari igihe yoza asa nabi iwacu bagahita bamugirira nabi bagapfa nanje vyombabaza sheri urazi ndagukunda kandi nanje ndagusaba ntahure sheri ikindi seri erega nubwo woguma ngahinda yoyikoyoya yose akaguha ibintu bikwiye ukamererwa nabi ugasanga irakorotse kandi iguye hasi yobabara urabizi nawe ntiyoshika ari muzima rero seri gende kugusaba nimba vyokunda unyumvirize jewe uze ngo utware iwacu kandi iwacu baragukunda barakwiyumvamo twibanire neza jewe umwana wanje ntiwovukira ngaha sinopfa ndavyemeye nimba navyo utovyumva seri basi uhitemwo barya abahungu seri jewe ndabizi yuko nkunda sindavyanse kandi seri nanje ndagukunda nanje sinokwemera ko kubona uguma ngaha kandi ufise inda yanje seri nukuri natuma mbona sheri ni muri ruguru rujya rugo kwa barya abandi bahungu base
seri umbwiye uko sawa ariko nizere yuko seri iyo hari ikintu utazi wewe urazi muri iriya minsi yahe seri twarabumbye inkono nyinshi tuzibumbira ababosi bari aho bari baravuye ngo nimba ari muri Kenya nimba ari muri Kenya baze kuzidusorera seri twararonse amafaranga atagira uko angana nta nubwo tuzayamara nukuri ndarahiye iryo rya Karoli ujya aduhereza ibumba ryo gukoresha niwe ndahiye nukuri seri uze nukuri twibanire nta kibazo ejo ushatse ejo uze tugende tugure gatenge gasasa ndakakugurire urenzeko hamukuru nanjye ncinzana ngure n'akarato nkubite kuri kakandi kamwe nari mvise urabe yuko ubuzima butabandana seri nukuri uzasa neza ntugire ikibazo nanjye ndagukunda umwana wacu mbere narakubwiye yuko tuzamwita gute ari hari iwacu nukuraba tumwita niyaba umukobwa tuzamwita Suzana ariko niyaba umuhungu tuzamwita Filipo ariko seri nanjye ndagukunda umutima wanjye warawutwaye wose ubu umutima singira na gato nukure haragaragara harira akanumviriza akantu ko kari ndagutera aguruka seri yo urazi ikintu kimwe seri ningushikana iwacu tuzahita turirimba ka karirimbo ka wa musani kavuga ahanihe tunakaririmba ahanihe seri ahanihe seri ahanihe seri umviriza rero wa muhungu tuvugana ukuri urazi iminsi umaze uboheye hano muri no shamba kandi urazi amafaranga muri mpemba abantu birirwa bagucungere ngaho ijoro n'umurango sindabawubona ariko ntushobora kwemera ukava inyuma y'umukobwa wanje basi nsaba icyo ushaka cyose mbabarira umbwire uti nkeneye iki umbwire icyo ukeneye cyose ndakuzanire kugira ngo ndakubone wavuye inyuma y'umukobwa wanje kugeza igihe azogirira ubukwe ndazi yuko jewe ntobatsinda nubwo twoburana ariko hari ikintu jewe ngomba mbisabire basi mu nyuma kivuge nimbara ayo mafaranga mumbwiye jewe mumpaye 10,000 jewe nukuri ndahita ngenda ndamubwiza ukuri yuko jewe ntamukunda atana gato ntabwo nigeze ndamukunda namvye inyuma andeke ntuyivugiye ntuze guhindura 10,000 sivyo ukeneye nshaka 10,000 ndazi biragoye kuronka ntavyo wopfa uronse nshaka 10,000 jewe rero ndagushirako n'ibindi 10 bice ba 20 20 ndayemeye urayakura hehe ndayafise nivyo ayo mahera gusavye yamuhe maze abinyuma y'umwana wawe muvyeyi wacu muramuhereza ivyo 20,000 nko kabigusavye hama ko gahungu kadasobanutse bikora byumvaga wa gahungu uzohita uva inyuma y'umukobwa wacu bikora byumva nanone ntaho umusamuhurira nawe ntimunaberanye na gacha uberewe no kubumba zijya nkono nta kindi kintu kikubereye ikwanzi ukaza kumuva inyuma hakiri kare aya yose abari karagushika iyo ukaza kumuva inyuma hakiri kare ukareka kuguma wisumbukuza kubo mutangana ibi byose biba biriko birakubaho emera rero ngo hayo mahera hamuva inyuma y'umwana wacu wo baberanye arahari bazobana kandi ubuzima bwabo bwose kandi aho turahejeje sigisabo ahubwo nitegeke uhita umuva inyuma wibagire ko mwigeze kuba bagenzi wewe nawe kandi rero aho ubuhungu bw'iki gihe mutagirira isoni umuvyeyi wacu yo guhereza ivyo 20,000 ejo tukaza tubona uri kurakwegana nawe umva ndakubwira ikintu kimwe cyane hamwe yosohora ayo mafaranga akayaguhereza ejo tukibesha tukabona ufitaniye ubugenzi nawe muri ko murakwegana tuzohita tugira gutya mubaga bwaga koko ho kubw'ivyo uhita umwibagirwe wibagire ko mwigeze kugendana niko basima bukoreka basimbisabira icyanyuma gisabe jewe nubwo nemeye ibyo ariko hari ikindi kintu ntosabirako nukuri kw'Imana niki nashaka ndabasabe basi ujya mwana wanje ari munda
basi nawe muzomunderere ntaze yicwa. ego kweri umwana wawe ufise umwana ni uwanjye inda nije nayiteye uke kuguma wasamara ngo ufise abana baguha ngaho Mabuko uri kurumva iki gihungu cy'ibyana kiri kunyasama ko kimbwira yuko umwana ujya mwana atari rwanje. none nk'ubu reka kumpangayisha n'ukuri none we ntiwamaze kwemera ivyo 2020 basi tumumbwira basi ikindi kintu nokora umwibagire basi ukeneye iki kugira ngo ivyo umwana bive mu nzira. Icyo ndi gushaka mabu Yego mabu icyo ndi gushaka ni iki kimwe gusa basi uyo mwana ntaze yicwe baje bamunderere ariko nanje kugira ndavyemere murongera ko ibindi bihumbi 10 bibe 30 rega no cyamba mu bozi mu giturage wacu. Sawa ayo ndayemeye urayaronka ariko kimwe gusa uca umubwira ko umuvuye inyuma umusezera ukarabe n'amazi ashushe nawe Mabukwe ntugira ikibazo jewe ndamwibagira ibyo ni bito ariko kwica umwana wanje niho muzohita mumbona yuko nanje mpinduka. Uyu mwana afise se wiwe twemera mu muryango uriko uravyumva neza umuvye inyuma kandi unamwibagira nta mwana wacu yovyarana n'umuhungu nka wewe hari umuhungu asobanutse wijunja n'ijambo turaba tukamutega mu byose tukabona ko azoshobora gutunga umwana wacu neza akarya akaryama kandi akambara umwana wiwawe aho kumwibagira. Urumva serere gira ibumba rya cumengo nico kimwe n'intuzeya ni umengo nibijya bita inzahabu. Nukuri kandi ikindi Bujumbura iyo rihasitse bajya abanyabujumbura bo bararirigata usanga ari vyimbye rigugwa ibihumbi 15 barajyanikira ari kuma bagaca baza bararigata. Nukuri seri niyo mpamvu ngo ngaha haracungiwe cyane hari security nyinshi. Rero iyo tuje guhakura tuba dushaka umuntu aguma aducungira. Seri jewe ndagukunda ndashaka umwana wacu azobasa narijya buba. Asa na wewe apana seri arashobora gusa nanje kuko nanje ndi mwiza sinzi ko urabibona ariko wewe ni sawa uransumbya kuko niyo mpamvu nanje nagukunze kubera nasanze nsumbye byiza. Seri uraze havuye Imana hakava n'ababyeyi hakurikira wewe ubundi n'ababyeyi iraba narabasize kubera wewe. Seri icyo rero nari nayibagiye kukikubwira nanje warabibonye nawe warabibonye yuko iwanyu bari bazi yuko ntazogusobora ubu iminsi myinshi nihaciye iminsi 10 turi kumwe jewe nawe ntitubanye neza hari umunsi urasona iminsi yose nujya neza narakubwiye n'akayabo nzoka kwicira ndakakuzanire wifungurire. Seri kararyoha ntacyo basi nzokugirira iyo akabenzi ushaka ariko urukwavu nagwo ruraboneka ariko iyo rwabuze akayabo nako karagasubirira. Nukuri iyo rwabuze akayabo karagasubirira.